icira inzira ico gikorwa giye gukorwa. Bararega kubibona ko hari amaransoma afise y'amafilme karaba. Nuko atariko arategurwa neza cane ntibagishiramo novuga ati akabijya kugira abantu babihurumbira. Novuga ati aha iwacu Bujumbura cyo mu Burundi lancement officiel reka kuba ni lancement officiel reka kubera muri XCCF muri Institut Française igeransema ya wa mutama Abel voilà ni uvuga ko mwashitera niyo novuga niyo iheruka kuba ya filme mugabo ugiye kuraba nta bashasha bamwe baza muri yandi manansuma yandi bajya nyene rero novuga ati ntibariko baramotiva cyane abantu abantu mutunganya amafilme mugira gute mutegure kuri mu motive abantu bagakunda filme ziwacu ariko ndize ko gihe kimwe nkakujya mubona mu muziki ko bahinduka umuziki ndundi mu akarere kurayobora ubu twarabihinduye ubu nta bintu byo hanze sawa bikobera gihugu reka rero natwe twumvisha abantu no muri filme tuzobihindura ko ari filme twirukanye mugabo rero kugira muzirukane kora nziza akarashika ikageze ngasi novuga byinshi aho nda Bamama bigeme ndabazaniye ubutumwa bwiza muragomba gusa neza gukayangana gutesa kaze mwiture Hiron Ladies chez Eveline ibafasha gukora inzara kuzisiga kuzitengeneza neza ukamengo uvuye mwisashe iherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri galerie iriho numero 1605 ukeneye ibisobanuro birenze twakure kuri 65 354 970. Turabara mukije cyane abakozi ba Burundi aho mwere hose nibaze kumura mumeze neza mushimana ego niko akundi nyine twagingishana kubazina ibintu babigezeho kandi babishikiriwe na cyane ko tubazanira abantu babatagasa meze neza ego kuri mikuru ya mbere no senga revize uko bisanzwe bashikiriza ibiganiro kuri Burundi nta byinshi mvuga ego reka tubakire hama dushe tubasaba turamukiza abakozi bo kuri Burundi. Murakoze cyane mbanze ava kwidondora mbanze ndamutse bakunzi ba Burundi ndababwire muti big up sana. Amazina yanje nkuko bavyeyi banyitwa ndi kumana Arecha Ngwantambara Arma amazina y'akazi yitwa Alan the one and the first. Okay, ikintu rero numvise mwo bugira ibyo yose Gwantambara niryo niryo usona abavyeyi maintenant ni twandikumana na Gwantambara n'amazina niswe n'abavyeyi muga munyimaza kuyahindura kubera iki navutse mu gihe c'intambara. Navutse mu gihe c'intambara. Niyo mpamvu iryo zina ryaje. Navutse mu gihe c'intambara mvuka bigoranye kubera amasasu niki umuvyeyi bavuye kwa muganga cuvyumva nyine ibintu byabereye mu ntambara. Acavuga ati mwana wanje ni kumwitwa Gwantambara. Ngabo sinduwe intambara ndo amahoro maintenant. Nta kibazo. Umaze kuvuga intambara yaciyera. Ego mu bisanzwe ntituza kuvuga byinshi cyane tudome ku mugambi tuvuge cyane muri industry ya mareresi y'u Burundi na cyane kare nkunda guhagarara cyane buryo ico kintu ushobora kugina nta kibajije umuntu naho tuba turi mu ijambo ry'Imana to dukora emission nkuko navuga ati none wema filime y'u Burundi gute ego ushaka kumenya ku ruhande rwawe filime y'u Burundi uyifata gute kurande gwanje filme ndundi novuga ati gisata cy'amareresi mu Burundi mbere no manza vuga ati kiko kiratera imbere cyane ku rapport y'imyaka iheze kuko urabona ko kiko kirijukira cyane kiko kirarabwa cyane n'abantu n'abakinye ko baravuka beshi kandi ko baravuka impano nyinshi zitandukanye muri filme ndundi. Mbo hariho benshi bavuze ati burya kira byari bigoye kugira ukine filme byasaba wenyene kuzana imitahe byari bigoye mbere ega ndakwereke avisi ni byasaba imitahe gusa warasha kufisa imitahe ukabarabaza gukina kuko kera twirabire ko natwe twicaruka jewe na wewe twicaruka umuntu akina filme bijya kina twabibona mu buzima busanzwe si yakinya ari mboregwa abantu babona umenga ni mboregwa yari abafata nk'uburara ubutandero bijya yakinye ntibashiramo ko ari byo yakinye ahubwo babona umenga ni kari byari bigoye cyane kuno munsi mbere no munsi abantu bafite amafilme biratembere cyane ubu
kera byari bigoye kuronka umumama akina filime byari kuronka umupapa byari ibintu mengana vy'abajene bakaca babona menga bameze ukuntu ariko uno munsi impande zose abana bakuze abasaza batamakazi muri filime ndundi barimo turababona byabaye akazi vyabaye akazi naho bitarahemba neza nkuko bitegerezwa ntaco burya iyo umaze kubona ko uzohemba urabikora ko umuntu akora ngo nuko yahembwe ukora kuko ubona uzohemba babonye yuko umwanya n'umwanya ushobora kwinjiza cyane gose babigize akazi yego rero tugashaka kumenya ikintu kuko ikintu nk'ubishitse ukaronka amafaranga ugereranije kuraba filime y'u Burundi urashobora kwishiramo amafaranga canke sinanakivuze mu kwidondora naje nsanzwe ndumukinyi wa filime ndumukinyi wa filime kurira impamvu rero mfise amafaranga nushamwe filime filime ni moyen de transmission ya message yihuta cane uko iyo ukeneye gutanga ubutumwa buciye muri filime filime irabwa n'abana irabwa n'abakuze irabwa n'abo bose nta combuza gusapotinga filime canke gukina filime kuko premièrement ishobora kumbera akazi ego nkashiramo amafaranga nk'umutahe nkabishiramo amafaranga ugira iki message zanje ndazitransmete zigere kure ndabicishije muri filime kujya hari abaririmbyi hari abanditsi b'ibitabo ushobora kubikora nawe ndabicishije muri filime cyane gose uriko urakora iki rero mw'ubwo rugendo urimo gwa filime kugira ngo izo filime zawe mbetse abantu babibone bozibonera hehe na cyane cyane kugira ngo batangure kuvuga ati cyamara none ko uwo muntu tutamubona yemeze gute je novuga ati urugendo rwanje rwa filime rwatanguye kera naho sindamenyekana vraiment ndisiri vraiment n'abantu banzi ariko novuga ati nta experience ndayifisemwo ariko ico nzi coco nuko iyo ikintu takizi wegera abazi ikintu canke iyo ushaka gushika kure ugendana n'abandi natanguye gukina filime jewe comme professionnel mvuga ati ndabigize umwuga muri 2019 ntango gukina filime bigoye kuko nari umunyeshuri kandi zikinira Igitega nkazikina zitanyinjiriza mu mwanya wanje uburyo bwanje nkaja muri filime twenda gukina filime tukapanga shooting ku mugoroba tuvuye kushire ko twakina turi abanyeshuri gusa biga muri humanité ndabikora nyene ndabikunze ataco ndiko ndaganyamwo rero ndabikora atibigenda idekoraje kubera iki vyari bigoye terena ariko kuko uno muntu avuga ati filme ngahi Bujumbura niho bien biriko biraryoha cane hari amatimu menshi uronka support zitandukanye mugabo twe bantu twari turi Gitega vyari bigoye guronka na location vyari bigoye guronka na camera vyari bigoye guronka n'abakinyi uko ndibuka agasha nazoba nibagiye nibuka ko twashobora kugira repetition twakora repetition 3 fois par semaine twakora imisi myinshi twe duvize église yari yaduhaye saye dukora mu repetition mugabo hageze umunsi wa shooting tournage vraiment ugasanga baba acteur principal cyangwa actrice principale mwagiye kuri set kamutelefona uriye ngo mama yaciye anuma cyangwa bari bagize ubwoba no bara abantu wasanga nivyo n'ubugenda n'abantu mudasangiye vision urezana urumva ugasanga script yawe urayihinduye kubera iki umwe urumva acha basaba andi ma repetition ukacu script ukacubihindura gira urabinge uhinduye kuri set uhinduye wa muntu umwe ya acteur principal yasivye bikababaza cyo duka shooting reka renda batwenze enjour dukora filme vraiment iraturuhisha rero filme ya mbere dukoze filme ihera nini filme ishobora kumara 1h45 minutes twayishutinze 3 jours ndiba ko twayimaze tuyimaze twayikoze 3 jours kumusugira kane ni general president wa team ni general na director y'iyo film nayigaragayemo na gatonya cyane kubera nari director avuga ati reka mfashe ko twe dusabana bato bataramenya cyane bya film abaje ndayi directinga umukobwa yari actrice principal ndibuka ko narose apere yiwe c'était 6h du matin arambwira ati hewe umeze neza nashaka ndagusabe bijya bintu mwaraye mufashe mu bifute mu muhira bambujije kina film imagine uburyo utwara film imagine umwanya twe kamera ibintu byose twarakoze nakimwe twari dufise nta nitara twari dufise byose twarakoze tamaza kubera iki arambwira ngo urumva ngo muhira ubujya muhira ngo genda umwana wa pastor ngo namubwire ko nagiye mu by'amafilme ngo basaze ngo bonyica ukacufata projet none se ba pasteur ntibakina amafilme
nta bantu basenga dufise bakina amafilime mbere nibo benshi ko n'ijambo ry'Imana ryoca hajyanye ico gutangaza nuko tutse twakinye filime zazindi mbi twakinye filime itanga message ku bintu byo gufasha abantu bagowe canke yatanga message yuko umuntu naho yoba yarihebuye igihe kimwe Imana imugirira neza agashika munuze niwe ari actrice principal yadusabye twifuta arasara aratelefona jewe aratelefona cameraman ikini kandi bwaca dutangwa kwimonta filime irahebwa burundu urumva ko iyo bari ubuzima bugoye cyane plus dosa ntitwabishira kuri chano yacu mu nyuma nitwashaka kuri chano yacu twagiye gutera imbere nitwatembere ko ibitandukanye twarose umuntu yari afite TV atwemerera kudutiza ivyuma mugabo ivyo ibikorwa twakoze bikaja kuri chano yiwe hama aho rero yabafashe iki voilà yaduha ivyuma mwebwe yabaha ivyuma just twarimenya na nugukamera twe muri team yose hama bigaca bija kuri chano yiwe muga naco vyari bitwaye kwera iki twariko turirondeza yabafatiye mu bukene ariko naco tweko turirondeza icatubabaza urazi gupanga set ukavuga ati n'umusi waturuna mwavuganye mugiye atavuga ngo nta vyuma vyanje no bahango klima ngo imeze nayo mpamvu munzanye amasana aho mwegeranye twamusanzana korera twagiye gutora ivyuma uvuga ati byabaye ubuzima butandukanye ariko mu nyuma nza kwidekuraje nza kubiheba nza kubiheba kubera navuga ati reka mbanze nkore meze amashure kuko nagiye kubiheba mpejeje mu seconde ngiye mu wanyuma nza kubiheba uvuga ati ndabona umenga kubera nagiye kubiheba icatumye ndabiheba uyo muntu yadupostingira ko nozeye yaciye ngo akizwa bisigura rero gukizwa ni akijijwe icatubabaje ndavuga ko akijijwe ntaje duhecene twibandaniza yuko bihevye arambwa ngo yangu icene yanje ntandobaha ico yakoze yafuse vyose ubu nta gikorwa na kimwe no kureka njene nakinye filme muri 2019 oronka kiretse utuntu dutrailer n'utunuzeye twashira kuri Facebook kuri page ya Facebook yacu urumva ko yari inzira igoye rero maze kubiheba nza kubibandanya mpejeje ngeze mu kubera nagiye kubiheba aca ndamvi kwigitega nza kwiga university ndiga ngeze mu kabiri muri university niho abatipe bagira kuri batatu twadukorana harimwo mu discipline wacu duse muri team mu cameraman wacu kaba yagira na montage nawe kubera bo babiga inyuma yanje nabo baraheza imanite baza kwigira cha turabandanya maintenant dufise channel shasha dufise ibikorwa byinshi twakoze hamaze kuja ko dufilme duto kubera iki turiko turakora ama montage shagushaka ko filme nyinshi turamaze kuzituna zimwe zitaza gutuna mbanze nibutse bakunzi banje ba Alan mugende kuri YouTube mwandike Kina Media niho hariko araca amafilme yacu ubu niho muri ko murakorera ni Kina Media ko dufise skunapere Kina Entertainment ni igisata cagutse cyane sino gusikura ngo ndakimare ni igisata kirimo ibintu binini cyane ico dusigaje kuronka novuga uburyo kirimo filme kirimo comedy kirimo kuririmba profane gospel ibintu byinshi umunsi tuzongera guhura ico tuzocagura tuzocagwa cyane ni projet nini yanditse ariko ubu turacatanga twahere kuri filme ubu vraiment haramaze kuja ko video zigera kuri 5 video nono rero bakunzi ba Abondi mukundana filme ndundi manze mugende kuri Kina Media mugire subscribe kugira iki ibindi ko ndavuga ntibaze n'ububeshe muze mubibone turaza kuba linki muri commentaire baza kwisanga hejuru Kina Media baze ku none commentaire ya mbere zogira Kina Media ego cyane ego mumvuze ibintu bige bitandukanye ibazo mwagiye muhura ariko muravuga ati ndushobora gucika intege ni guvunika tugatsindagira tukagenda kugira tugere aho dushaka kugera dushaka kumenya mwakino gihe hari ibintu vyiharaje vy'amaransement officiel hari ababikora n'abatabikora bijya bintu lancement officiel biriko bifashe iki muri filime je novuga nti lancement officiel buriya naho yobe filime cha y'umuziki lancement officiel iteguye neza cyefise objectif ila pusa ico gikorwa ariko irapusa ico kintu kuko inongo yitegurira ibanze icira inzira ico gikorwa uko barego kubibona ko hari amaransement officiel y'amafilme karaba nuko atariko arategurwa neza cyane ntibagishiramo
novuga ati akabijya kugira abantu babihurumbira uko biryoherererwe ba lancement officiel ni nk'imponjo igikorwa agiye kugaragara abantu bakamenya ko ari igikorwa cyakozwe n'abandi ico gikorwa kizogaragara hehe mugu no munsi uzorabe dusiye amalancement officiel akunda kuba novuga ati aha iwacu Bujumbura cyo mu Burundi lancement officiel reka kuba ni lancement officiel reka kubera muri XCCF muri Institut Française igeransema ya wa mutama Abel voilà ni uvuga ko mwashitera niyo novuga niyo iheruka kuba ya filme mugabo ugiye kuraba nta bashasha bamwe baza muri yandi manasuma yandi bajya nyene niba bakinyene nibajya nta mushasha rero novuga ati ntibariko baramotiva cyane abantu abantu mutunganya amafilme mugira gute mutegure kune mu motiva abantu bagakunda filme ziwacu uno munsi filme ziwacu zirabana abantu bakeya niyo mpamvu uzosanga kataraba akazi cyane iziko zirinjiza benshi bacazi hana kuri bluetooth baracazi hana muri whatsapp baracazi hana kuri flash ego reka twizire kugiye kimwe umuntu azoshira filme canke igikorwa kuri YouTube kikamubera akazi ajya amafaranga aba yakoresheje agikora shooting acagira gute azoyagarutsa cyane gose rivyo marasuma yo barumbajije ntibariko barabishira ingufu cane uzorabe kuko rasima gigende neza cyane promera uremvita abantu bazogufasha ku promoting ico gikorwa uremvita ama media akanda pana ama media regara ama media tuziyanditse izina mugabo muri filme atazwe cyane gose hari ama media usanga tuzi mu muziki sijya media nabikogwe kuko na nyene media ivy'umuziki nivyo bamenyeye cyane nikaza amajambo avuga muri filme kugira ngo abantu ninamo motiva na nuze uzobona rondera ara ama media par exemple imedia Arboronde 85% 95% ivuga cyane ibijanye na filme ndundi ntushobora kunjika harana n'uburyo rero nka invitation urijana uritumi nuko naramenyeka rero kugira hajya ikintu nako ndavuga abanyene bene amafilme barakwiye kuraba eske ni bande batuvuga uno munsi abakunzi ba office baramaze kubamenyereza kuvuga ibya film ivuze ikintu ca film baracumva cyane par exemple haronka ama media usanga yivugira ivya mabeze kimiziki entertainment hari ama media avuga politique hari ama media avuga ivy'inkino ugiye kuba ari utumira ngo nuko yanditse izina ukayashira muri filme ndundi nta ngufu azoronka bajya abantu babamenyereye ku muziki abakunzi afise abakunzi b'umuziki nabo bafise abakunzi ba filme nibaze baraba mu gutumira ama media media zivuga ku ma filme nizihe cyane gose abapromoting ama filme ni bande dutumire bande bizotuma kora public canke novuga ati abantu abafise bamukurikirana baramukurikirana baramaze kumenya yuko avuga ivyo bintu umuntu akeneye kumva makuru ya filme amenya ati ni document akwiye page nja kwiye cano hakujya tuvuga tuti ngira nkurikirana makuru y'inkino abatokere kanje avuga iby'inkino ari amasaha batwashize urushinge kuri radio ego igira ivuge amakuru y'inkino ego ari amaradiyo avuga umuziki ati tera ari ikiganiro gica kuri radio kuvuga ati hari na media yamivuga ivya film ego nico kintu bakwiye kiraba niho lancement officiel zojyo ego ego mu tubwiye ibintu bitari bike akabazo gasanga kanyuma ego tumaze kubona izi lancement officiel mwatubwiye ati ni ibintu byo kuransa igikorwa kugira abantu aho kizoca none aba bantu baransa ibikorwa basanzwe baranditse amazina ni baba bariko barihenda ko na cyane ko iyo twokwita lancement officiel ishobora kuba nk'umuntu mushasha agomba gutangariza abantu aho bazorabira ico gikorwa canke je ndabyumva ukutariko je mba numva oya rero lancement officiel barakuzi wanditse izina ariko igikorwa ni gishasha tegezo kimenyekanisha yego yani iyo ukoze igikorwa gishasha urakimenyekanisha mbere waranditse izina niho lancement officiel byoshe niho uvuze ati ari lancement officiel ya Abel arazwe baza ari benshi mugabo no munsi twabikora je sitabizi warabonye abantu twari sajya ijya sare urebana ingene ngana yo muri none ni kubera hari haguye imvura ni kubera iki sinzi ko ari imvura yagize mugabo imvura kari imvura yatumye abantu bataha imvura yatevye irahita kandi bafise problem
uravye kuri intuze baduhaye bari bavuze c'était 15h30 ariko nibuka yuko mbere n'amafoto yagiye gufatwa yafashwe 18h30 vers 19h mugaye gw'imvura yabiciye hari yandi yagiye gufatwa twa abantu batashe kandi byategezwa ko umuntu wese acajya bakamukupita ipica amafoto yagiye gufatwa abantu batashe kandi abantu bari bahari gese ari yakiye abantu bakeye warabanye yuko ntani gice cyari kiyari iyo twegerana tukicara twese turano hamwe wari gusanga hagize nka nuvuga nka entiere ryasanga ariko ntaguciremwe hari ikintu bakwiye gukosora aba bantu ku kintu c'amasaha nta musi numwe barigira bubahiriza amasaha abantu bose bagirira voilà ikiri bakwiye kwira ni ibiri abafana ntibazorara bashavuye banabihebe reka nakwereke barakwiye kuraba iki kintu bakaraba eske ahari mu muntu aheba igikorwa avuga ati okay hariho lancement ndakunda naka afise lancement bagira twike filme shasha kandi nk'izi filme nk'ijya filme bagize ujya mose ni filme abastari bahuriye mu kiyema matimu meke yakuye abantu udakunda abe mu matima atandukanye udakunda abe yarakunda undi muntu yego undi muntu araza hajya abantu bose yarabafashe kandi kijya n'igikorwa cyiza namushimiye cyo kuguranya yakoze igikorwa cyiza cyo guhuza abantu mu rukundo rero hari umuntu avuga ati okay jewe ndaza kwiyaranja nzi ko ndahari basi ndabe quelques minutes ndabe nakakunda mubona imagine umuntu wambwiye 15h30 urabona ningene bisike by'ubwo acashika 15h kugira ngo aba arahuka ibintu byiwe yego afise ubundi buzi avuga ati okay 18h nja mu kandi kazi urabona ningene bigoye déplacement zingene bigoye na ya 18h yapanga gutaha ntibiratanga igeze bitaratanga mumva mutaye ko muna deceive abakunzi banyu tuze turabiraba iki kintu tuze turagikosorako birakaze bo ikiganiro rero burya aravugwa n'amago nakaye kajambo twokwitwa nk'agasunika rogi dushobora kurangiriza ko akajambo navuga agasunika rogi ko avuze aravugwa n'amagwa kandi biragoye ngene novuga ati novuga byose mugabo reka ndabivuge mu mice 3 ndaza kuvuga kuba kurikirana filme ndundi ndazavuga ku bakinyi ba filme ndundi amvuga no kuba promoters ba promotinga ama filme ndundi reka mpere ku bakunzi ba filme bakunzi barundi kazi inshuti z'u Burundi mwe mukunda filme ndundi muzikunde kuko nivyi wacu ntuzoza gukunda ivyo hanze udakunze ivyi wawe aba bantu izi filme ona dukora zisohoka zibazatwara uburyo bwishe kirageza rero mu supporting cyane gose kandi filme itwara amafaranga menshi kandi twara uburyo twara n'umwanya rero banza mukunda ivy'iwacu mubanze mureke ivyo hakurya mubanze mukunda ivy'iwacu reka ngaruke rero ku bantu tukina amafilme nawe tubigira umwuga ntitubaba escrow kubera tureze keshi ba escrow abantu tubaba escrow ariko escrow muri sikubesha ngo kamera funuze nyanganyanga utuntu nyene ugasanga ivyo ko navuga wategu la smart officiel ugashyira kuri cover aba invité kiniki ukabura numwe ega no munataza korera gukunda we ayabonye mu invité bashize kuri cover ugasanga uwo mu invité ni mwana avuganye nivyo navyazi bamuze kuri cover tubireka mikini naco dutanga ibintu bizima dukore filme ziri professionnel filme international naho tutobijana kwijana tugerageze kubera filme buriya ni ibintu bitatu ni jeu d'acteur harimwo ntuzeye qualité ya video harimwo na sound ijwi rimeze neza ni wakora ivyo nukuri vraiment igikwa none cyo kirivugira amangara ku ba promoters aba promoters biwacu vraiment turabakewe vraiment hera ku vy'iwacu cyane gose banza mureke ivyo hirya no hino hera ku vy'iwacu uno munsi barapromotinga filme zo hanze naka cyo kumva bavuze n'umuntu bavuga umuntu ngo ko yagiye hanze dufise amatimu ngaha mu Burundi akina filme ni menshi tufise abakinyi ba filme benshi mugabo aba promoters bakubwira bo hirya no hino bakubwira ikini filme zo hirya kandi ko batusha gukina mugabo wo nikwera batwitangiye imbere byakunzwe kurusa ariko ndize ko gihe kimwe nkakujya mubona mu muziki ko barahinduka umuziki ndundi mu akarere kurayobora ubu twarabihinduye ubu nta bintu byo hanze sawa bikoberagira uku reka rero natwe twumvisha abantu no muri filme tuzobihindura ko ari filme twirukanye mugabo rero kugira muzirukane kora nziza akarashika ikageze ngasi no vuga byinshi aho
ari bumva bumvise ego reka dushimira abakozi ba Burundi aho muhere hose muriko muradukurikirana ego tuzogerageza tukume tubazanira ibintu babige bitandukanye impanuro ziba zitandukanye kugira ngo dushobore kugera ku rutonde rwiza ego tuzogerageza filime yo Burundi twiteze imbere na cyane ko abantu bazikunda bariko baranagwira bariko abantu bariko barabitahura nabukebuke reka namwe tubashimira murakoze cyane ndagushimiye nawe ndagushimiye ko nantumiye kuri Burundi